mu Burundi hariko himba ubutare amakoperative arenga 200 mugabo Uburundi bwinjiza 0. Twese mu bitoro biturabibuze. Uburundi n'agahugu kangana ni komine ya Tanzania ya Kongo ngira ntizone sinzi. None ukoze bitoro bingana gute? Abarundi bonyene turi miliyoni 10. Ikishasa 12 ikishasa hafi ni 15 miliyoni z'abakinwa b'ikishasa. None igitoro ko kiri aha muri est igitoro ko kiri ikisanga niko kihari Bunia ko kihari Goma ko kihari. Uburundi buratunze je ndabwira kandi ababihakana umukuru w'igihugu sabazwe ibintu byose ni ya mvugo y'ikirundi bavuga bati umurozi akinda haba ngo mpore, umurozi akinda haba ngo mpore. Uno munsi uza wumva wahora ari umukire abarimyi bakiri banyarucari atanu magira utwo yihereza atagira utwarya atagira gahuzu yambara abakire bariko bararirimba. None babonye abarimyi basigaye barya baba mutuzu tw'amabati bambara agakoti nabo none ababakire baci bavuga ko bagowe. Ariko mwe murumva ivyo rero jewe wanje n'umusomyi wa Bibiliya nzi ivy'Imana ivuga cyavuga nti Imana warakoze irakura ku caro ukaduga abandi ntibashake bagira inzigo naho bazokwidoga gute mugabe ntibazabandukize. Imvo n'imvano inyanduruko ico no kwitare cause profonde ni ibintu bine z'ibibiri. Ubwa mbere imvo ya mbere ni kibazo kijanye n'uburongozi leadership. Twese mwese mwaragiye mwishuri murabizi leadership for éclairé leadership ikomeye ibona kure iminsi yose yamiza igomba guhangana n'ibibazo bihari. Igihe iyo leadership bihari iba politique iba militaire iba religieux iba ukwiri kose itari capable guhangana n'ibibazo mu bisanzwe leadership bifise ikibazo. Ayo nama principe azwi kwisi yose. Nabanza shikaho dushitse abanza yumve ko atamurundi akwiye kubaho atakoze abanza byumva uko niyamara kuvyumva yuko atamurundi akwiye kubaho atakoze araheza tunegure wese umuntu akunegura wabize ivyuya uri kurakora kugira abaduca inkokora gusa nta nkokora tuzocika twigisha intwari bereye turwanya ibiturire twigisha abakozi gukora ntavyazi guko yiyicariye hagiye Bujumbura yumviriza insaku gusa zaba batama bakera agacaza rero umukuru w'igihugu giriri ntituza kwemvana ibintu ngo twigira abahanga abahinga bakomeye kandi atabyo tuzi. Twemere d'abord hama twemere kwinyishu zishoboka. Iyo ni intambwe ya mbere uko ugwaye ntiwemere ko ugwaye uwo mutuzo unywa none gaemi. None nk'umuntu avuga ngo umukozi wa leta ntazi adandaza ikintu na kimwe avuze bijya birayada bitangiye ku buntu sindabidandaza avuze amata nkama sinze ndadandaza nce dasesa nce yago ndamushire yinyweko. Nuko leta umpereye ku mukuru w'igihugu ko narimwe ndamaze kubona ko tubihuriza kwico kintu nawe nuko bose biba kudandaza. Tukibona abadandaza muri leta tukibona abadandaza b'abasirikare tukibona abadandaza b'abapolisi menya yuko ikintu bitaramvira no mateza favorable zafiri dashoboka. Abantu bari muri leta nibareke kudandaza bave mu rudandaza. None ndababaza none umuntu nyarukoti aza kudandariza hamwe n'umugenerale n'umushikiranganje n'umuki bigenze gute? Ntibikunda nibeza ngo bikunde. Ivyo rero biri mu bintu biteje ikibazo. Yavuze ati abafise imitahe ikigongwe imbabazi ati maze Imana imbere burya Imana iragira ikigongwe mugano nyene ari gihihana burya twogera tukasoma ijya Bibiliya kuvisiremwa nta mwuzure yakubitiye mu bantu iki kigongwe kizoza gitevye ndababwira hari abantu bagubana nyuma ruko kubaho babara ati tutagumye muri politike cetagize iki bama iko ndi ku butegetsi vuge biki twexporte kahise tuvuge ko ibyagenze uko abantu bace baza tugumane ntibikunda uri kutumwanya cyangwa ugasanga uri kurabesha generation zizokurikira ukazisuka ukacugenda
ugaca ugenda ibisigaye ugasanga biriko biva ku mageneration yakurikiye bahora batubwira ati intwara akama revolution française uri kuriga muri za revolution française ukaraba nk'ingene bajya bamwe bigenza hari umwami yitwa Louis XV 16 yitwa Louis XV baravye ingene yigenza ico gihe ingene amadepanse yagenda ugasanga n'igihugu barakena abami babayeho neza bagira ibyo bashatse n'ibiki agenda avuze ati bashatse je ati naho ngiye après moi le délige ati turetse kure foruma la France ni habura uwo muri Sicile wacu azobibona none byace bishikiye umusigisasere umuhungu we Louis XVI murabizi Revolution Française yabaye décapité condamné à mort bamuca umutwe le 21 janvier 1793 yabaye Revolution Française yagiye abivuze wowe urashaka kugira ibintu ngira gute uri mu leader uri muri aba generation future kavuga ati bindi ko ndakora ingaruka zavyo muri kazoza kutazama twakutama muri gihugu kizama abarundi bazama mwumvirize abo bantu bitwa ngo nibo bariko bakorera bene gihugu nakamaramaza naje ndamaramaye nk'userukira igihugu kubona imiliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza nibaze ni ega abaronderwa si beshi nibaze baje indani ushobora kuvyumva ko maramara imbere y'abene gihugu konka amaraso y'abene gihugu mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi tugarukana ibintu ku murongo nari ntimwahimvye ntuzewe emiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari ntimwahimvye aho muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na setani ntibahaga nibaze ni ega abaronderwa si beshi nibaze baje indani so ni ibintu ubikora ubuntu ngo ushiramo ibintu mitego muri kurakingira ibi iyo bidafashe bisambuka ukuri kwa nyimbo Burundi bwaraciye mu ntambara murabona ingwane igihugu cagiye za 72 za 93 zanyu iyo karaba no muri kahise ukaraba no mu by'ubutunzi ukabifatanya abahinga barerekanye ko nko 72 ubutunzi bwasubiye inyuma 6% mu 93 gushika muri 2005 ubutunzi bwasubira inyuma 33 kwijana mumba injyana zakataho zatugejeje barina nase amasezerano yarusharabaye igihugu kirasubiye mu ntango cyagiragize gute twatanga gushara ku binenengwa ko bana za 2015 umva hari abantu uko abantu bumvikana baguma wa mutima wo kwikunda wo kutabona igihugu babona intara babona amoko babona imigambi gusa bakiyumvira yuko ariko iki gihugu uko Imana yakiremye abarundi bose ubona nyimbara batabatutse batwa aba ni Imana bose muri iki gihugu wero wimvira ko uzokumira umwe muri abo zeruka nawe ntuzi gituma yakuremye witwa uko ugasanga uri Murundi zeruka ikintu uzozeruka nta murundi n'umwe Imana yemera ko ahera hanze ngo ni impunzi nta munyagihugu n'umwe Imana n'abanya-Israel bahunze imyaka 1000 urabibona hirehegura barasubiye hariya hariya kuri teleprobize nta nyimba mwarashinze igihugu ntabwo nta bantu b'impunzi indefinime uzeruke ntibishoboka urumva rero mwe mufata minenego ibintu byabaye mu 15 byagomba kwaka abene gihugu ububasha bwabo abarundi niho bakuraho kirundi barakunda ikirundi urubanza rwiza urubanza ruryoshe urubanza rwiteka rurimwe abarundi b'umutima abarundi bakunda uburundi bakoresha ikirundi ca kirundi c'isuku bakoresha imigani kugira ngo utahure ico bavuze ukabanza kwiyumvira yani majambo abarundi bamye ari abafilozofe kubera rero rimwe na rimwe imvugo y'ikirundi usanga igora ururunganwe rwa kino gihe ugasanga ta kirundi cindani ca kirundi gihanitse ruzi nagomba uno musi tuvuge mu kirundi c'iwacu cumvikana
amajambo akunda gukoreshwa mu kirundi tuyakoreshe kuko niwo mutima w'ikirundi arimo ukuri kwinshi. Rero tugomba tuyakoreshe duteko tugende turagerageza kuyasigura. Kanatsinda bavuga ngo utazi ikirundi akirundwamwo. Bisigura ngo barashobora kuvuga ikirundi utamenya insiguro ukagenda ihuruti, ukagenda atacu utahuye kandi havuzwe ikirundi. Ikirundi rero tugomba tugikoreshe mu gutanga inyishu za vya bibazo vyose tugize imisi twerekana yuko bihanze Uburundi. Voilà, mu ntango mwumvise amajambo agaragaza yuko hashobora kuba hariho ibibazo bitandukanye. Ndabasaba mwihangane mugende murumviriza ijambo rimwe ku rindi mpaka mushitse ku mpera. Uno munsi dutanga umuti w'ibibazo. Uno munsi twerekana ukuntu Burundi bwokogorora, abarundi bakaba mwiteka nitekane, abarundi bakaba mu mahoro arama. Kandi ahari amahoro nta kidashoboka, kuko ngo hari amahoro n'umuhoro uramwa. Ariko kandi munyihanganire, mbaye ndasaba imbabazi, sindi umuhinga mu kirundi. Ndabasabe tugende turafashanya. Abo barundi ba kera barayamaze bati ahari abantu ha murunturuntu. Umugani usigura iki? Usigura yuko ahari abantu hama ivyiyumviro bitandukanye, ahari abantu hama ingorane, ahari abantu hama kutabona kumwe ibintu, haba mu muryango, haba mu ishirahamwe, haba mu ishengero, haba mu gihugu, hama ibibazo, hama kutabona ibintu kumwe. Bagasubira bakavuga bati ahari abagabo ntihagwa ibara. Bisigura ngo ahari abantu b'ubuntu, ahari abantu b'ubwenge, ahari abantu b'abashinga ntahe, ntibemera yuko ibara rigwa, ntibemera yuko ingorane zamaho bategerezwa kuzitorera umuti. Mu gihe abantu bashamiranye, abo bantu baramama, abagabo baraseruka bakavuga bati sigaho bangwe. Aha mbere woca wibaza uti none aba bagabo mu Burundi baheruka kubaho ryari? Boba bakiriho? Iyo aba bariho tuba turi mu bibazo nk'ibi? Utwo n'utubazo abantu bamwe bashobora kwibaza. Abo ba kera bari baciye ubwenge cyane, barasubiye baravuga bati ibuye riserutse ntigica isuka. Uwo mugani usigura iki? Usigura yuko mu gihe ingorane yamaze kumenyekana, mu gihe ingorane iboneka, mu gihe ikibazo cyamaze kugaragara neza, biba vyoroshe kugikuraho, biba vyoroshe gukemura iyo ngorane. Ingorane ikomeye nukutabona ingorane. Kugira ngo nshimangire uwo mugani, reka nzane uwunganira. Barasubiye baravuga ngo uje gukira ingwara arayirata. Mu yandi majambo, kwemanga ikibazo ufise ni intango y'inyishu, ni intango y'ukuronka inyishu yacu. Iyo ugwaye ukaja kwa muganga, muganga akabura ingwara ugwaye, ubwoba ntibwobura. Ntushobora kubura ubwoba. Voilà, uguma ufise ubwoba. Kuko muganga avuze ati je simbona ivyo ugwaye kabisa, sindiko ndabibona neza. Ico rero nico aba ari ikibazo gikomeye. Ariko muganga akubwira ati wewe ugwaye malaria, wewe ugwaye diabete kabisa, ndayibona neza. Ingwara yose ubugwaye amaze kuyibona, biroroshe yuko aca guha imiti ukaja kuyifata kandi ugakira. Voilà. Reka iki kirundi cacu mbenda kigarukiriza ngaha. Ngiye ndasigura ya majambo kuko turakurikiranwa n'abantu usanga kumbure amajambo y'ikirundi
atari ikirenga batazi ikirundi gihanitse. Turakurikiranwa n'abantu usanga